Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Iryamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri umwanya udasanzwe, muri iki gitondo kidasanzwe, aho Imana igomba ikugirire neza. Muri uyu mwanya udasanzwe w'ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Uno musi rero kwa kane turaza gusengera abantu rero bafise imitwaro, bafise ibinabiriya. Uno musi saa 11 just so dutanguye amasengesho, amasengesho adasanzwe tumara isaha imwe na Yesu, tugo turabonamo ikiganza c'Imana. Naho turagutumiye kwa Mungu dufise amiga 3, dufise amiga aba isaa 2, tukagira amiga aba saa 4:45, tukagira amiga aba saa 10 zuzuye. Tukagira amiga yo kumuhingamo amara nawe nyene umwanya muto cyane atangura isaa 10. Ndagwaye kaze rero muri iyo myanya kugira ngo nawe ugirirwe neza. Turafise amasengesho yo kukarago yamaba igihe cyose kwa gatatu guhera saa 2, mugabo saa 3 tukaba tugaye umuryango ntihagire n'umwe yinjira. Ego turagwaye kaze kugira ngo nawe utabarwe n'amasengesho yo kukarago aba saa 3 rero atangura iyo saa 2, saa 3 tukaba tugaye gushika tugashikana isaha 7 tukaba tugaye ibikorwa maze umuntu wese agataha. Ndagwaye kaze kugira ngo utabarwe nawe ugirirwe neza. Uyu munsi rero kubera umunsi mwiza, umunsi wa kane udasanzwe. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uzoze ufashe bisi rero muri ville igushikana aho amabisi akatira, ni kujya 11 hari na station. Aho rero amabisi akatira ni ku 11 wunguruza gatonya kwa cuja kujya 12. Kujya 12 urenga ni parcelle z'Kenya gusa kubugeze ku 12, abandi bagitanga n'imbaho, abandi bakayita kujya amabeni. Ujinjiye mu ryo barabara urengana ntuzenya, urengana gusa impango z'Kenya gusa, ukaba uhabonye ukaba ahantu hari urusengero urazi ko atoberana, urusengero rurerure gutya, hari uri muri clôture, ama portail ni ya bleu. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe uze usengerwe. Reka ndagweze rero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu akora mu shengo rya Hope Church. Sintahe zose ni zimwe mu ntahe, ego ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu akora nawe kugira ngo utabarwe, nawe kugira ngo ugirirwe neza. Kaze cyane Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'izi ntahe z'ivyo Yesu akora. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Sindabomba. Sema amen. Amen. Nivyo cyane. Bo ku munsi wa gatatu je narenga sinzi ko muba muvyibuka. Jewe naravuze nti mu buzima bw'iwanje ni ryambere nja mu bintu bita amashengesho. Rero ico kintu namye ndacipfuza yuko nanje noza mu mashengesho. Ariko kandi ndabona yuko Imana yabikoze. Urumva sinoreka nanje kudashima vraiment. Si kumbure n'ikindi gihe izogumigirante inyongera akandi kanya. Jewe mu buzima naguma ngende ibintu by'akazi, nguma ngenda hariya ngo tugiye gukora ugasanga tuvuye yuko. Twagaruka ngo tuzoza hariya tukagenda ugasanga tuvuye yuko. Muganda ndavuga ati ntacyo. Hari gihe bizogenda neza. Ariko ico gihe ndiko niruka ku bintu by'akazi, nta kintu na kimwe naronka vraiment. Nukuri. Ariko maze gushika ngaha asha ntivyatevye. Buke ngiye nk'ahantu nkumva ngo nkorere kana. Nkagakora nkayaronka. Bo buke muga ico gihe naronka urumva yarasuye nyene yarashe. Nkavuga ati none bizogenda gute ko mbona imisi ikigenda? Bizogenda gute? Ariko ntacyo. Rero ikintu noshimira ku Imana navuga yuko guhera nyene dimanche ntazi naziye numva umuntu aza kundondera uwa mbere wumviriza ngo jewe ndafise hajya ahantu nkeneye yuko uzohanyubakira turakoze mara Bujya ngenda nyene n'umuntu ariko yiyumvira ukuntu uzohatekenika nza numva ubundi ngo bo ngo ngo hajya ahantu ngo nkeneye yuko ngo ndondera abantu ngo bashobora kumfasha ngo hama ngo nawe tuzovugana. Ndavuga ati nyishu y'Imana iri kwiraza. Nukuri ivyo bintu ndabishimira ku Imana cyane kuko ndabona yuko imbere
ari heza hano hantu ni Imana ihari, uhakengera azokengerera. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya! 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 Ndakunda Imana cyane rwose. Gituma nkunda Imana mpora nibuka aho yankuye, ingene nakoreye Satani imyaka myinshi ndi mu byaha bitandukanye. Na kintu cya mbere kiyora kinera gushima Imana iyo nibutse ibyaha yankuyemo. Imana yankuye kure, Imana yandinze byinshi. Nkiri umwana w'umukobwa nagendeye mu byaha bitandukanye. Intaye yanje narayitanze muri kanguka, yari intaye ikomeye cyane, ku buryo Kristo ndi ku Mana yandondeye arambwira ngo iyi ntahe yawe kwikomeye cyane. Ndamubwira niko biri nabivuze kugira ngo bandi bose bashobore kubohoka. Hari gushobora gukorera Satani ukavuga ati mbega Imana izombabarira, ariko nasanze Imana ari nyembabazi. Niwemera ugaca bugufi imbere y'Imana izokugirira neza. Nta kintu cya mbere nubwo turi ngaha mu gihe utarihana ntacyo uri kurakora, no kubwira ngo uri kukorera mu busa. Ariko mu gihe wihanye icyaha, naho utobwira Imana ndakenye canke mbuzi ico fungura, Imana iragikora. Naho wakwiruga imbere y'Imana uri gusaba imbabazi gusa vyonyene, Imana yo kushira imitwaro yawe utayisabye. Rero ndakunda Imana cyane, kandi nkakunda umuntu yizeye Imana akayigira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwayo. Ntabwo na nk'umunyavyaha, ariko cyane nkunda baza kuri Yesu. Hama ikintu gitumye mpaguruka ngaha nshimira Imana, by'ukuri ndashimira Imana. Igihe nashika ngaha nza kwinjirira ngaha, narakunze inyigisho z'uyu pasiteri wa ngaha, ndazikunda cyane 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 cyane, sinzi ukuntu nabibabwira, ndazikunda gose. Kubera iki? Ndakunda umuntu agenda atugaburira mu buryo bw'impwemu indya zitandukanye. Ariko hari ibintu usanga tugenda twaraboshwe tutazi ingene dushobora gusenga, ariko ukuntu agenda aratwigisha ingene dushobora gusenga, n'ingene dushobora kubohoza ivyacu canke umugisha canke iki, uca usanga urumva uri kugenda ivyawe biriko bigenda biruguruka, kandi warasenze imyaka myinshi, igihe kinini ariko ivyawe bitaragira gute, bitarishugwa. Jera ikintu magaze ngashima Imana, vy'ukuri twebwe tumaze kubaka, Imana yaduteye iteka twubaka ngaha mu Gahahe, twubatse turimuka. Nukuri nari maze kwibwa incuro 4. Abasuma bakinjira mu nzu ahantu tutarashira plafo bakinjira. Ariko ngoma ndabwiza ukuri, nukuri maze gushika ngaha muri runo rushengero, icyantangaje ni kimwe. Harageze ahantu ndabwira Imana, ubugira kanere n'icirigira kanere, nibwe n'umwana rero wo mu nzu ntunze. Ninjiye muri douche, aca arinjira mu nzu, acatora telefone, acatora na laptop y'umutantine yari yampaye, hari byo nako ndayikorerako. Acatora na flash, acatora n'amafaranga yose, acaratekera aragira gute, aragenda. Itelefone ryamubona hajya niyo yari yatwaye. Mbo ndaja mu nzu ndavuga ati Mana, jewe ko nahevye ibintu byose nkagukorera, nkavuga ati nta Satani nzosubira gukorera, ndakwinginze iyi ncuri gira kane kwibwa n'umwana jewe ndiko ndafasha, ndarusha, ndababara, ndabwira Imana, ndiko natembera mu nzu nk'umusazi, umusazi ariko ndiko ndarira, umwana yagiye namurondeye namubuze. Mbo ndatangiza kugira ngo bazomunshakire, biranka. Bimanze kwanka ndaja ku karago, ndabwira Imana, ngize Imana ndakwingiza nkorera igitangaza. Rero uwo mutantine wiyo ntuzenya yari kwambwira kwa keneye iki laptop yari yo ku kazi ahakorera, bariko barayishaka. Ni kuvuga nategereza kucandiha, nubwo ivyanje vyagiza gute, vyagiye. Ndabwira Imana rero kugira ngo Imana ishobore kugira gute, kungirira neza. Nukuri Imana yararavye amarira ndiko ndarira, niriwe ku karago ku mugoroba. Igitangaza rero habaye ngiki, igitangaza cyabayeho mbukeye, mnavuye mu masengesho ndi mu ijoro ndyamye, mbukeye mu gaturuturuzana uvu umuntu aje kudodora, adodoye arambwira ngo vyuka cyagisuma bagifashe. Nguva Mana we uri Imana imeze gute, Imana ni nziza. Nukuri Imana irashoboye, ibidashobokera abantu b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ngoma ndababwiza ukuri, wa musuma tumufashe, ndabwira ati ntimumukoreko. Muzi bamufatiye hehe? Bamufatiye mu Rumonge, baramunzanira umuntu amuzanye, aramushikanira nangahanye ni Bujumbura, bamushikanira baramuduha.
mbo turamutwara ahantu aravuga ati reka ndabereka ahantu ibintu nagize gute nabidandaje. Telefone yanje yari idandaje kwayo, laptop yari idandaje kwa amafaranga yo yari ivyo cyuvyumva. Ubu flash bwose ntabyo kubaza ivyo. Ndabaza ati twereka ahantu wabidandaje. Baradutwara ahantu hambere hari umuntu nyene akomeye aho yantu yari yayigurishije laptop yo gwangira mu majana yayidandaje 70. Mbo telefone nayiguze desanonansi ayigurisha 60. Ayigurishije hose aradutwara ahantu yabigurishije barabimpa byose. Urumva igitangaza Imana yankoreye ibintu byari guhagara amafaranga nukuri turabye amafaranga yari amafaranga menshi cyane, ariko Imana irabingarukanira byose kiretse amafaranga n'intuza, ariko ibyo ntabwo byari ibintu birebire. Umva Imana yumva amasengesho yanje, irabona ko nashobora kuri ikintu ntivye kandi naje naribwe, Imana ingirira neza. Ikindi gitangaza rero yankoreye kubera bari bamaze kumenyera ibintu byo kwibwa, maze gushika ngaha ari ukuntu umpaseri ahora atubwira ngo twatura ijambo mu kwicara canke mu gutaha, akavuga ngo yindwi ngo sinzibwa. Ndavuga ati Imana ngiye nagira rero ahantu mbabate ngo sinzibwa n'ingere bangesheje abasuma, izi Imana izo bingiriye neza Mana nukuri naravyatura kuburyo ngire umuntu turi kumashavuga ati umukobwa nibiki nje navyatura mumirije umenga niko nabwira nyene satani ko nadosubira kwibwa. Ngoma nababwiza kuri gitangaza cyabaye umusuma yarinjiye mu nzu, yinjiye mu nzu eko inyuma yaho yarinjiye mu nzu, arinjira mu nzu nta kintu na kimwe yatwaye. Nariyumviriye ati ngira yinjiye mu nzu Imana yaguma imutera ubwoba ngira ikamwereka ko hari abantu bagira binjire, asohoka nta kintu na kimwe agize gute. Ico ni gitangaza Imana yagize gute yankoreye. Kuva uyu munsi sinasubira kongera kwibwa. Igihe cyose arinjiye mu nzu narinjira nkabanza nkaraba, igihe cyose nashitse mu nzu namanza kwanza nkaja kuraba mu cyumba nkaraba ko ibintu byose bikwiye, nkaraba ingene ibintu byose bimeze, ariko ngomba ndabwiza ukuri sinasubiye kwibwa. Ivyo nibitangaza Imana yankoreye ndi hano hantu. Rero navuga ati by'ukuri ndakunda ujya mu ngeri Imana imuhezagire, imusiga amavuta, imuzamure, imugeze kure naho atigeze yibaza ko azohashikiye amushikane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nikakuta pastere ko nahubiri juu ya oga. Nikasikia naanza pona na siasikia mahubiri mzuri. Pastere akasema oga ikikuwa imani inaenda mbali. Nikamwambia Mungu nisaidie oga ende pembeni kadogo juu imani yangu simame. Na kweli Mungu alisikia akayatenda. Nikakuwa na kaimani kadogo na njoko nilisimamia mpaka leo. Nikalomba rendezvous na pasteur. Mercredi tukaongea. Ngisi kwanza alinipokea nikasikia tena napona. Akaniongelea mpaka na lugha ya kwetu, namshukuru sana pasteur. Akanishauria, akanipatia maverse biblique, akaniambia wakati ile oga unafika kuwa na tamka hii maneno. Na wakati nilitoka nikasikia sasa inajiagrave. Nikaendelea kutamka ile maneno pastor aliniambia. Mie nilikuwa nalala nikisha kunywa dawa ya busingisi. Lakini wakati niwaanza kuongea na pastere nikaenda nikatupa hiyo madawa. Na mpaka leo nasinzia busingisi ya original yenye haiko ya madawa. Mercredi nikarudia hapa. Nikamwambia Mungu, leo sitapita kubagonjwa. Ndabakia nyuma niombee na mimi bagonjwa. Na mshukuru Mungu sana, niko mzima, niko na amani na furaha. Kia pili nashukuru Mungu, niliombaka kazi tangia 2016. Lakini leo nakuwa na juma 2 ya kazi, na mshukuru Mungu kwa ile tena. Ubu musi ndafisi indwi zibiri ndiko ndakora Imana shimwe.
Shukrani yangu naileta nyuma yenye nastahili Mungu. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izi ntahe zagize icyo zigufashije muri iki gitondo kidasanzwe, aho Imana iri irakora ibikomeye n'ibihambaye mu ishengero rya Hope Church. Hope Church murazi aho iri, benshi bamaze kumenya aho iri, ni hajya mu Caramagahe ku barabara rya 12, wurutse bus kujya 11 canke waje na déplacement yindi ucukuri uja ku barabara rikurikira, hajya amabisi akatira ibarabara rya 11, mugabo ibarabara rikurikira ni barabara rya 12, abandi bakahita kumbaho, abandi bakahita ibarabara ry'amabene. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe utabarwe. Abantu benshi rero bariko batabarwa, abantu benshi bariko baragirirwa neza, abantu benshi rero bariko barabona ikiganza c'Imana. Reka ndakubwire, turiko turiga ikigwa kidasanzwe muri uku kwezi kwa 10, muri ukwezi kwa 10 turiko turiga ikigwa kidasanzwe, aho turiko turiga impamvu zituma abantu benshi bapfa mu mpera z'umwaka. Impamvu abantu benshi bariko barapfa mu mpera z'umwaka. Mu mpera z'umwaka abantu benshi bakunze gupfa, si uyu mwaka wonyene, si umwaka weze wonyene, ni imyaka myinshi. Mu mpera z'umwaka ukaza wumva kiri hariya hirya hino, mbere ni wanyu ukaza wumva cabaye, mbere ugasanga satani ko ategera ko canke ariko arapanga ko nawe uzoba mu bapfa muri uyu mwaka. Ariko ntugipfuye ko mvise aya majambo, tuza gusengera Yesu akugire neza. Rero turiko turasengera abantu bose rero bipfuza kugirirwa neza muri uyu mwaka. Reka ndakubwire, impfu ziratandukanye. Hari urupfu ruba ari urupfu rwaje Imana ateguye, kuko umuntu wese azopfa murabizi. Ariko hari n'izindi impfu zitari muzo Imana ateguye. Oya, nimfu ziza mu buryo bw'amangetengete, zitegurwa n'abantu bitwa barozi, zitegurwa n'ibintu bita ibidayimoni, zitegurwa n'ikintu citwa satani, bagategura ibintu bakagomba ko uyu mwaka mu mpera z'umwaka hari abantu kanaka bazopfa, bakamenya ati naka tubashize muri liste canke mu rutonde rw'abazopfa. Ariko rero ko umvisa no majambo, Yesu agutabare, uzoze nawe tugusengere, sengere. Uno munsi kwa kane twama dufise amasengesho adasanzwe yo gusengera abantu. Uno munsi kwa kane twama dufise abantu amasengesho yo gusengera abantu amari isaha imwe. Dutangura isaha 11 tugashikana isaha 12. Mu mwanya umwe w'isaha imwe yonyene Yesu twama tubona akora ibikomeye n'ibihambaye, twama tubona Yesu akora ibitangaza. Turagwaye kaze kuri uno munsi wa kane kugira ngo nawe utabarwe, kugira ngo nawe wishurwe, kugira ngo nawe ugirirwe neza. Ego rero satani arafise imigambi myinshi yo kugomba kuguhengeteza mu mpera z'umwaka. Ego abantu benshi uzawumva bakenyutse, gukenyuka no gupfa imbere y'igihe, ugasanga upfuye warugifise inguvu, warugishoboye. Nibisigura ko abatama bo bakwiye kwigira. Oya, ugasanga umuntu ariko arapfa hataragera, ariko hari imyaka Imana yakugeneye kuzopfa ko wategezwa kubona abuzukuru, wategezwa kubona nabuzukuruza, hari n'abategezwa kubona abuzukuru. Ico niki imbere wanashaka, ariko wowe ukabona impfuzi ko ziraguhiga, ingwara zitagira ico zisobanuye, ugasanga ugwaye ingwara. Uno munsi muganga uyu akubwiye ngo ingwara itwa gutya, ubundi munsi ubundi muganga akakubwira irindi zina. Ugasanga uyu muganga akubwiye ngo ngure kuri kugibi, ubundi muganga akakubwira ati ibintu uri kuri kubijya. Ukibaza mbega abaganga bimeze uku bimeze gute, uyarabizi canke nabizi? Oya, soko abaganga bashobora ko batabizi, ahubwo ingwara irahindagura. Ugasanga uno munsi bakurungitsemo ingwara yitwa gutya, ejo bakurungitsemo indi ngwara yitwa ukundi, hirya y'ejo ugasanga bakurungitsemo indi ngwara yitwa ukundi. Rero ndagusavye uzurondera kanya kwa Mungu, uzoze tugusengere. Turiko turasenga tunigisha kandi tunahagarika izo mpfu zitari mu rutonde rw'Imana. Ego zitari mu rutonde rw'Imana, izo mpfu ziza zituma abantu bakenyuka, izo nizo turiko turahagarika mu izina rya Yesu. Ego turiko turazihagarika. Mugabo urupfu Imana yateguye ugogo urutegezwa kuzoba, kuko twese tuzopfa buriya nawe uzorusimba. Ariko inzamba ni yavuga abazoba kiri bazima, nimba izovuga tukiri bazima tuzosanganira umwami. Ariko nimba Yesu agitebaganye, umuntu wese arafise umunsi we wo gupfa. Ariko hari abandi bapfa imbere y'igihe. Abarundi barabizi ko hari abantu bapfa imbere y'igihe, bukaza bumva ngo bariko barakoreshwa, kuzamba ngo naka yarapfuye mugabo kandi ariko arakoreshwa ahantu. Sinzi ko abarundi bakera bavyumva, barabizi. Abajene bubu nabo nyine ndibaza bamaze kumva makuru hirya no hino. Ego birabaho, ugasanga umuntu ariko arapfa igihe ciwe cyo gupfa kitaragera, akazoza gupfa rero igihe ciwe yaragowe, yaragize ivyago kuri abo bariko bamukoresha nabi. Imana idufashe cyane.
nimuze rero tubasengere, nimuze tubasengere kandi tubasengera ku buntu, nimuze tubasengere Yesu abatabare, Yesu abagirire neza, Yesu ababe hafi. Kwa Mungu twama dufise amiga atatu tuwo tusengera abantu bafise ibibazo binabiriya bagomba gutabarwa, bagomba ko Yesu abagirire neza, Yesu abiteho. Ntukenyuke, ntupfige cyawe kitaragera, ugasanga umuntu mu mpera z'umwaka ugasanga n'umwana arapfuye, n'umuntu akiri umujene ukaza wumva arapfuye, n'umuntu usanga yarakiri mukaza wumva ngo arapfuye. Ego ntibisigura ko batama bakwiye gupfa, ariko utegerezwa kuzopfa igihe cyawe kigeze. Ku ijambo ry'Imana riravuga ko hari igihe cyo kuvuka hakabaho n'igihe cyo gupfa. Rero ubwo rupfu ruza imbere yuko igihe cyawe kigera, ubwo niko tutegerezwa guhagarika. Na Yesu yaravuze ngo ingwara si yo kumwica, hari ingwara zo kwica abantu n'ingwara atari zo kubica. Mugabo ukasanga ingwara itari yo kukwica ukazobonera kwishe. Ivyo rero nivyo tugomba duhagarike, nivyo tuko turahagarika muri uku kwezi kw'icumi. Ndagwaye kaze rero ku munsi wa Mungu tufise amiga atatu. Amiga ya mbere atangura isaha 2, amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10. Ndagwaye kaze nawe uzoze utabarwe, ndagwaye kaze nawe uzoze utabarwe kugira ngo Yesu akugirire neza nawe n'umuryango wawe. Uyu mwaka muze murangiza amahoro, uyu mwaka muze mwirira ibonane mumeze neza atankomanzi mukwiye mwese. Ego n'ayandi ugasamara ubuzima burazimvye. Hari gihe ushobora kuvuga ngo urumva ngo ni kurengwa itike byaduze byamanutse, ariko ibiyumvire kubijanye n'ubuzima, wiyumvire kubijanye n'ubuzima. Ndiko ndaguhamagara kugira ngo tugusengere ku buntu ataco tugusavye, nta nifaranga na rimwe tugusaba, tugusengera ku buntu kandi ugakira kandi ugataha marembe. Ego ingo tugusengere kuko Imana yaduhamagariye, twabiherewe ku buntu tubitanga ku buntu. Ingo rero tugusengere kugira ngo nawe utabarwe ugirirwe neza. Ntiyagoye ufashe bisi gusiga ku 11 ahaje amabisi akatira ni ku 11, ucugira intambwe zikenya nk'ubandanya ku Gikoma canke nk'ubandanya mu Rubirizi, ukaca winjira mu ibarabara rikurikira ni ibarabara rya 12, abandi bagita ryo kumbaho. None uco habona imbaho hateretseho imbaho nyinshi kumbaho, abandi bakahita kujya amabeni. Ucujinjiramo, ukijinjiramo ukirengana iparcelle zingahe, ucubona urusengero ntigoberana ruri muri clôture na portail ya bleu. Inzu ya mbere ni etage iri ibubamfu. Ego ni etage mbwa tutaraheza kubaka neza, ni etage iri bubamfu. Ego ndaguhaye ikaze rero kugira ngo nawe ku munsi wa Mungu uzoze. Ariko no munsi kwa kane turafise amasengesho aza kumara isaha imwe, bisigura ko udakwiye gucererwa n'iminota 2. Saa 11 top zigeze tuba dutanguye, isaha 12 zuzuye tuba turangije. N'amasengesho amara umwanya muto cyane, ariko amasengesho afise inkomezi nyinshi. Ibuka ko Eliya mu gusenga ntiyafashe isaha yose kugira ngo asenge umuriro utibuke, wabaye umwanya muto. Mugabo umwanya muto w'ikimazi, nawe turagusengera mu mwanya muto cyane, mugabo umwanya muto w'ikimazi. Uze kuza uno munsi kwa kane saa 11, uzogaruke kandi no kwa Mungu. Rero kwa Mungu isaha 2 canke uze isaha 4:45 canke uze isaha 10. Uwo mwanya wose Yesu yamakora ibitangaza, twama tubona ibitangaza n'utwumiza. Ndizera ko wumvise zimwe muri izi ntahe. Ego izi sintahe zose wanashaka, izi ni zimwe mu ntahe, sintahe zose oya, ni zimwe mu ntahe, kuko ivyo Yesu ariko arakora aho kwishinga rya Hope ni vyinshi cyane. Ntidushaka kubishira ngango bishowe ibindi biganiro bihagarara, ariko rero uyizire nawe urashaka kuzoshinga intahe, nawe uzoshingira intahe abazi Imana n'abatayizi bayimenye bivanye n'icima nizo bayagukoreye. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uze kwiga ico cigwa kidasanzwe cyo guhagarika impfu zitari ku rutonde. Ego urupfu rurumva, ibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobwira urupfu ngo urupfu warupfuwe uruboyi rwawe rurihe. Bisigura ko urupfu rubaho kandi rwumva ruhari, rurumva. Urupfu si ikintu kimwe mu kidahari kumbure kimeze ukuntu, ni ikintu gihari cyumva. N'ubu ndiko ndavuga kirumva ko ndiko ndagicyoza, kirumva ati uyu muntu aratubangamiye, atubujije ibyo twirira. Ego nico gituma natwe mukwiye kuza muradusengera cyane. Twe twama dusengera abantu ibibazo nk'ibi, mukwiye kwama mudusengera cyane ko Satana tugira kwifuhe ritagira uko ringana. Ego kwa mufata ibihe byawe byo kwisengera nivyo, mugo kuzawibuka n'abakozi b'Imana bariko arababohoza nabo mukabasengera ko Satana cakora ibitero binini cyane, ko arazi ko natembagaza ujya muntu canke namugira nabi ujya muntu ntazoshobora kuronka ingene abohoza abandi benshi. Muze mutuyibuka natwe rero
mukadusengera. Ego cyane ndagwaye kaze rero cyane. Rero urashobora kushaka kumenya byinshi canke ugomba gusaba programme yo gusengerwa. Urashaka kuba ugomba gusengerwa ugasaba programme yuko wosengerwa. Ego hari igihe umuntu aba akeneye gusengerwa we ku giti ciwe akagomba gusaba programme, uca usaba protocole cyangwa ugomba kubaza ikibazo kicanye kiriya uvugana protocole ukamutelefona kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ugomba gusaba programme yo gusengerwa. Ushaka gusaba programme yo gusengerwa urashaka kwandika kuri izo cyangwa ugatelefona kuri izo umuprotocole arakwakira kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego cyangwa urashaka no kuba wahashitse mugabo ukajuragirika ukumbure wibagiye amasaha cyangwa iki urashaka guhamagara kuri izo nyene 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ndagwaye kaze rero nawe kugira ngo Yesu agutabare, kugira ngo Yesu akube hafi, kugira ngo Yesu akwitwararike, kugira ngo Yesu akugirire neza, nawe wibukwe, nawe utabarwe, nawe bigende neza. Ego cyane Yesu aguhezagire. Ego ndakwibutse inimero z'umprotocole 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Urashaka kuzoza uzananye nabo mu muryango. Ego urashaka kuzuzana nabo mu muryango kugira ngo nabo nyene batabarwe, kugira ngo nabo nyene bagirirwe neza. Ego ndakwibutse rero ko ayo masengesho akuraba wewe. Ego akuraba wewe ni wisamareko, ubuzima burazimvye ni wisamareko. Ndagwaye kaze kugira ngo ugirirwe neza. Turafise igikorane cyama kiba rimwe mu kwezi cyo guhura n'Imana. Uku kwezi kwa 11 tugira tujemwo, ukwezi kwa 11 kuri imbere yacu. Turafise igikorane kizoba itariki indwi kizoba ari igikorane kidasanzwe aho duhura n'Imana mu ntango z'ukwezi wa gatandatu y'intango y'ukwezi twama tutangurana no guhura n'Imana. Ugatangura ukavugana n'Imana ivyo ugomba kwigukorera muri uko kwezi tugiyemwo. Ego muri uko kwezi tugiyemwo canke muri uko kwezi tugiye kubamwo. Ego rero uku kwezi kwa 11 igikorane kizoba itariki indwi isaha 2. Ndagwaye kaze itariki indwi isaha 2 kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Uzutangurana ukwezi kwa 11 uri kumwe n'Imana, uri mu mavuta y'Imana, ufise kuzigamwa, ufise kurindwa, ufise kwitabwaho n'Imana, ufise kwitabwaho n'ijuru. Ibintu byose biriko bigenda neza kandi ku rutonde rwiza rw'Imana. Ndagwaye kaze rero Yesu akugirire neza. Uyu munsi wa kane rero kubera umunsi mwiza. Nitegeko uza kuza rero uno munsi kuwa kane saa 11 ni saha imwe yonyene. Mu mwanya w'isaha imwe yonyene uraza kubona igitangaza cawe. Ego ndagutumira rero kuri uno munsi wa kane, nizere ko uza kuza kandi wibuke kandi no kuwa Mungu ko woza kandi ivyo bavyiza cyane. Adresse uracayibuka ndibaza mugabo arashaka kuba wadufatiye mu nzira wuguriye radio bunyene kumbure. Adresse ntigoye ni mu Cyaramagahe, urenganye aho amabisi akatira ni kwibara rya 11 aho amabisi akatira ucuja kwibara rya 12 biti y'imbaho canke ryo ku mabeni uca winjira muri iryo barabara. Ukijinjiramo urenganye parcelles Kenya ucubona urusengero. Ndagwaye kaze kabisa, ndagwaye kaze. Uyu munsi wa kane rero kubera umunsi mwiza, umunsi w'imigisha, umunsi wo kwitabwaho n'Imana, umunsi wo kubona ivyiza vy'Imana, umunsi wo gusinyirwa ya dossier yawe, umunsi wo kwitabwaho muri ubu buryo canke ubundi, umunsi uko vya bindi bagiye kurondera biza gukunda. Uravuga ati amena. Umunsi uko unguka mu rudandazwa, umunsi uko akazi kagenda neza, umunsi uko vya bindi biza gukunda. Yesu aguhezagire. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishingo ya Hope Church Cyaramagahe. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Cyaramagahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Iryamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.